tugiye gusoma mu gitabo cya Yesaya. Yesaya igice cya 53. Yesaya igice cya 53. Dusome kuva ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa gatandatu. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero ni vyiza ko tumenya ati mbega mu gikorwa Kristo Yesu yakoze. Ko tuvuze imibabaro ya Kristo Yesu ni vyamubaye ko gushika apfe. Umenga twari kuvuga inyungu zavuye mu rupfu, ariko ni vyiza yuko tubona vyose, kuko imbere yuko apfa hari vyabaye. Yesu yaciye mu mibabaro myinshi bene data. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko umuntu bamurasa agacagwaho nyene, ariko Kristo ni yarashwe umwami ngagwaho nyene, ariko yarababaye, yaciye mu mibabaro y'uburyo bwose. Yarababaye. Amen. Ntiyapfuye atababaye, ariko yarababaye. Nico gituma ikimuraje ishinga n'ubuzima turiko turabaho uyu munsi. None dushaka kumunezereza igihe tutatahuye ko yababaye, ariko kandi igihe tutatahuye ko inyuma y'ukubabara tugomba kubikuramo inyungu. Yesu ashimwe. Rero nacoha Yesu atari ubuzima. Haleluya. Buvyawe no kumenya ko inyuma y'ukubabara kwiwe hariho ikintu tugomba gukuramo. Twiyumvire gutyo. Yesaya igice cya 53 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatandatu aravuga ngo ninde yemeye inkuru zacu, kandi ukuboko kuhoraho kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse. Ntiyarafise ishusho nziza kandi ishusho nziza cyane igikundiro, kandi aho twamubona ntiyarafise ubwiza bwotumye tumwifuza. Yarakengegwa agahugwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yarazi intimba icarico. Yakengegwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo. Natwe naco twamwibajije ko nukuri ni zacu ntimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twiyumviriye nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana, akicurikirizwa n'akabonge. Yamara yacumitiwe ivyacu bicumuro, yajanjaguriwe ivyacu bigabitanyo. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishagu yiwe niyo idukiza. Haleluya. Rero aya majambo uko muyumva n'amajambo arimwo ibibazo gusa umwami Yesu yaciyemwo. Nivyo ndazi ko twaciye mu bihe bikomeye shengero. Burya umuntu aza kuri Kristo Yesu kubera yatahuye ko akeneye umukiza. Impamvu zituma umuntu yumva akeneye umukiza, zimwe muri izo kandi ibice byinshi kwijana nuko uwo muntu by'ukuri abababaye. Rero Bibiliya itubwira ngo Kristo ngo yari umunyamibabaro, ngo yari umuntu n'abantu bahisha mu maso habo. Hari igihe ubabara n'abantu bagasigara batinya kukuraba. Birashika. Rero iki kitwereka ibihe Kristo yaciyemwo. Mu butumwa bwiza bwa Kristo Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 19, niho batubwira ibibazo Yesu yaciyemwo neza, bakatwereka ari ku musaraba. Haleluya. Aho Yesu yavuze ngo ndanyotewe, ari ku musaraba, ndanyotewe, ariko munsi aravuga ngo vyose birarangiye. Ngo Kristo yaciye mu bihe bikomeye, ariko niyahereje mu bihe bikomeye vy'imibabaro n'intimba n'akabonge no kubabazwa, ariko hanyuma y'ivyo aravuga ati icanzanye
igikurikira ibi nciyemwo nuko igikorwa ndagiheraheje, byose birarangiye, byose yarabirangije. Ariko aho ngomba kugaruka ngaha ni ku murongo wa 5 ngo yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo. Haleluya. Ngo yacumitiwe ibyaha byiwe byande byacu, yajanjaguriwe ibigabitanyo byiwe byacu. Aka kabonge yakagize ku bwawe. Ariko umurongo wa 5 heza uvuga ati igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, n'imishishagu yiwe niyo idukiza. Haleluya. Rero nshaka kugaruka kw'iri jambo rivuga ngo igihano kituronkesha amahoro. Rero iri jambo amahoro ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ryagutse cyane. Ubundi aya mahoro bavuga arengeye yayandi umuntu agira kubera habaye ikintu kanaka. Kuko uyu murongo wa 5 urakomeye, uvuga ko Kristo yacumitiwe ibyaha byacu, ibyacu bicumuro, ajanjagurirwa ibyacu bigabitanyo. Rero ibi nivyo Yesu yababarijwe. Ariko ikibazo cyo kwiyumvira, mbega imbere yuko Kristo Yesu aza kubabarizwa ibicumuro byacu n'ibigabitanyo byacu, no kwiyumvira no situation cyane hagati yacu n'Imana byari bimeze gute? Ko bivuga ngo ni intimba zacu yishizeko, ni imibabaro yacu yishizeko. Uca wumva ubwa mbere yuko twebwe twari dufite intimba n'akabonge n'imibabaro, ivyo byarangwa natwe. Yesu ashimwe. Rero aho ni ku ruhande rwacu, mbega Imana yo yatubona gute? Haleluya. Bibiliya ivuga yuko kubera ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, ivyo twakoze byatumye ducika abansi n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Tugiye mu gitabo c'Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 20 na 21 turashobora gusimbirayo tugaruka ngaha. Abikolosayi shaka gusoma imbere yanje ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera. Yesu ashimwe. Ngo ibi bigabitanyo Yesu yaje kwikorera, ibi bicumuro Yesu yishizeko kugira hagira intimba n'akabonge, ibi ngo byari byaradutandukanije n'Imana kera. Haleluya. Ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi. Ngo ibi bintu byari byaradutandukanije n'Imana kera, bituma mu mitima yacu duhinduka abansi b'Imana. Nico gituma ikintu ca mbere, inyungu ya mbere wo kwandika dukura mu mibabaro ya Kristo Yesu ni kwemegwa n'Imana. Yesu ashimwe. Ni kwemegwa n'Imana. Ko bivuga ngo twari twaratandukanijwe n'Imana, icyaha cyatandukanije umuntu n'Imana. Ngo umuntu n'Imana nta migenderanire yari ihari, nta bucuti bwari bugihari, ariko twari abansi b'Imana mu mitima yacu. Haleluya. Ingena abantu banka siko Imana yatwanse. Umuntu arakwanga kubera wirabura, avuga ataka abantu birabura gute? Yumvira kwiyumvira ingena abantu birabura, none niranga umuntu yiteye. Hako umuntu araba mugufi agasura akaba mugufi,
none umuntu yaravuze ati gabanya umimetero, ariko tugahinduka abansi b'Imana mu mitima n'ivyo twakoze bibi. Ngo icyo Imana yanga muri twebwe si isura, n'icyaha cyari mu mutima. Icyo nicyo cyatumye hagati yacu n'Imana tuba aba enemy. Kandi Yesu Bibiri tubwira ngo yishize ko igicumuro cyacu, yishira ko ikigabitanyo cyacu. Haleluya. Rero intumbero kwari kugira ngo tuve mu rwego rwo kuba abansi n'Imana, tube abakunzi n'Imana, twemegwe n'Imana. We are accepted. Twaremewe ni reka ndagacishemwo mvuga ikirundi mugo n'icongereza ndagikunda. Haleluya. Rero umbwire mugenza bati inyungu ya mbere dukura mu mibabaro ya Kristo Yesu n'ukwemegwa n'Imana. Ubundi dini kenshi riratubwira ivyo twokora ngo twemegwe n'Imana. Hari igihe abantu babwirwa ko nibatanga amahera cyane bazemegwa n'Imana. Hari igihe abantu babwirwa ko nibitwararika abantu bari mu bitaro cyane bazemegwa n'Imana. Hari igihe abantu babwirwa ko nibitanga cyane bazemegwa n'Imana. Hari igihe abantu babwirwa ko nibamanura amajipo bazemegwa n'Imana. Ijipo ngufi sindayishingira intahe, ariko ijipo ndende situma umuntu yemegwa n'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuko aha hantu turiko turasoma mu Bikolosayi igice ca mbere murongo wa 20, ku murongo wa 21 baratubwira ico Kristo Yesu yakoze. Hari wahageze adusomere, umuntu ari à la page. Nahageze 21 no havuga ati namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mugahinduka abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi. 22 ngo none ngo yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa mutagira ico mwogawa. Reconciliation ntibera mu nyambaro. Reconciliation guhuzwa n'Imana ntibibera mu gutanga amahera yawe menshi, ntibibera mu kwitanga cyane, ntibibera kwama kumesurira abagwayi ku bitaro. Ivyo byose ni vyiza, ariko reconciliation uguhuza k'umuntu n'Imana ngo ni mu mubiri wa Kristo Yesu. Twemegwa biciye mu gikorwa cy'urupfu rwa Kristo. Haleluya. Sinzi ko aha hantu humvikana, kandi aha hashobora kubohora umuntu hakamukiza. Yesu ashimwe. Ubundi gituma abantu baguma hahandi, umuntu akamaza akakubwira vya bindi, ukwezi akaza akavuga vya bindi, umuntu akama akubwira ko ikintu vyanse ko agicikako. Imibereho y'umuntu ntiyigere ibamwo ibihe vy'impemburo. Umuntu ntiyigere yumva yuko vy'ukuri anezererewe, nuko tutamenya urufunguruzo. Haleluya. Rero inzira yo kuva mu mwansi ucika umukunzi, uva mu kwanga uja kwemegwa n'Imana, ngo Kristo yatwujuje n'Imana abikoreye mu mubiri wiwe w'umuntu, ngo kubw'urupfu yapfuye, arangije aradutora aradutwara ngadushikana imbere y'Imana. Uwari kure Kristo yaramutwaye aramupresenta ngadushikana imbere y'Imana ataco twogawa. Bene data, twaremewe n'Imana. Imana iratwemera, Imana iradukunda. Ibi rero iyo bakubwiye ko hari ico ukora kugira ngo wemegwe n'Imana birakugora kumva, ariko ivyo wari uhagaze ko vyose uyu munsi bihagarare, umenye ko twemegwa biciye mu kwemera ico Yesu yakoze. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Inyungu ya mbere ni kwemegwa n'Imana.
rero uharanire gusuzuma ati mbega Imana iranyishimiye, mbega Imana iranezererewe, mbega Imana iri mu ruhande rwanje. Pawulo ageraho yandikira ishengero ry'Abaroma igice 8 ku murongo wa 31, avuga ngo bisanzwe Kristo ari mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Rero ikibazo nuko tutazi neza ko Imana iri mu ruhande rwacu cyane itari mu ruhande rwacu. Ariko asangwa Imana iri mu ruhande rwawe, na opposition na kimaze ku bugingo bwawe. Ibikugwanya ntibizobura, ibikurondera ntibizobura, ariko nimba twaremewe n'Imana, nimba turi mu ruhande rwacu, haleluya, naco bitwaye ibitugwanya, naco bitwaye utugwanya, naco bitwaye utatwemera, naco bitwaye utadutahura. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya. Wewe suzuma ko Imana iri mu ruhande rwawe. Rero iyi niyo nyungu ya mbere dukura mu mibabaro ya Kristo Yesu. N'igihe dutabura yuko twaremewe n'Imana, twaremewe n'Imana. Haleluya. Turashaka kubandanya aha muri Yesaya. Icyambere twacanditse. Amen. Rero uhagarike, sinzi ingene wabona, sinzi ingene watahura, ariko Kristo niwe yatwujuje n'Imana. Igikorwa ca Kristo Yesu nico kitwuzuza n'Imana. Haleluya. Amen. Igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Mu gice cya 5 c'Abaroma umurongo wa 1, ijambo ry'Imana rivuga ati ngo none ngo twatsindanishijwe n'ukwizera dufise amahoro ku mwami wacu. Haleluya. Ngo dufise amahoro n'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Imbere y'uko ugira amahoro, ugomba kugira amahoro n'Imana. Amahoro n'Imana nivyo bikuzanira amahoro y'Imana. Rero ugutsindanishirizwa biciye kuri Kristo Yesu biduha kugira amahoro n'Imana, aho tutakiri abansi n'Imana. Ivyo bigatuma tugira amahoro y'Imana. Bene da, biraryoshe kugira amahoro n'Imana, biraryoshe kugira amahoro n'Imana. Iyo ufise amahoro n'Imana uraryama ugasinzira. Iyo ufise amahoro n'Imana uba uziti Imana nihiri. Hariho umuntu ahari by'ukuri wumva yuko atakibazo. Haleluya. Muramaze kubona papa ari muhira ingene umwana amererwa, mama ari muhira ingene umwana amererwa. Kenshi hariga abana batubaza ati papa uyu munsi nta hantu uja, mama uyu munsi birirwa ngaha. Mu yandi majambo arabona umutekano muri se, muri nyina. Rero natwe iyo tuzi neza ko Imana iri kumwe natwe, Imana itwishimiye, Imana iri mu ruhande rwacu, twemera yuko naho inyuma hoba hariho ibitameze neza, twemera neza yuko tutazopfa ariko tuzobaho. Twemera yuko vyose bizohera, twemera yuko vyose bizorangira, twemera yuko vyose bizokugwaho, twemera yuko vy'ukuri turinzwe cyane. Yesaya igice ca 54 turahera ku murongo w'8 n'uw'9. Haleluya. Duhere ku murongo wa 6. Ngo twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire, umuntu wese mu nzira yiwe, Uhoraho amuremeka ukugabitanya kwacu twese. Umurongo w'7. Yaracuranguzwa yamara akarendeka, ntiyakura k'umunwa, nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro, canye nk'intama itekerereza imbere y'abayikemura. Niko atakuye k'umunwa, yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa
muba mu runganwe rwiwe. Ninde yabishize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe. Bageze yuko ahambwa hamwe n'abanyabyaha, asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe. Naho atakibi yakoze, kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe. Yesu ashimwe. Rero uyu Kristo Yesu turiko turavuga, si uwahereje ku musaraba gusa, ariko Bibiliya itubwira ngo yarakuwe mu isi y'abariho. Haleluya. Ngashigwa mu mva, ngasangira imva n'umutunzi. Ariko ku murongo w'umunani haheza havuga ati ngo muba mu runganwe rwiwe. Ninde yashize umutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho? Ngo muba mu runganwe rwa Yesu. Ibyamubaye ko nta babishize ku mutima, ariko twebwe nk'ishengo rya MINEVAM Kigobe tugomba kubishira ku mutima. Haleluya. Kuko hari inyungu mu gushira ku mutima urupfu rwa Kristo Yesu. Si uwahereje ku musaraba, ariko bivuga ngo yagiye mu mva, arahambwa. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero inyungu igira kabiri iva mu mibabaro ya Kristo n'ubuzima bw'intsinzi. Yesu ashimwe. N'ubuzima bw'intsinzi. Kuko uyu mugabo tuvuga Kristo Yesu ntiyaheze mu mva. Yarapfuye, aja mu mva, arahambwa, ariko Bibiliya tubwira ko uyu mugabo yazutse. Yesu ashimwe. Rero urupfu rwa Kristo uyu munsi tugomba kurukuramo inyungu nyinshi cyane, kuko ntiyagiye mu mva kugira ngo arige twiyumvira yuko Kristo mu mva wari umubiri barambitse ngaho nk'uko dutwara imibiri ku mpanda. Oya. Bibiliya tubwira ngo Yesu Kristo igihe yari mu mva hari ibyakoretse. Yesu ashimwe. Igitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 ku murongo wa 14. Baheburayo igice cya 2 murongo wa 14. Ngo nuko rero nk'uko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wamugwanizi. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Bibiliya itubwira ngo icatumye Yesu yambara umubiri agahuza natwe umubiri, ngo kwari kugira ngo abone uko apfa. Yesu ashimwe. Ngo aha biratwereka ubumana bwa Kristo Yesu. Kristo ntiyari umuntu buntu, ntiyari umuntu asanzwe. Ijambo ry'Imana avuga mu gitabo muri Yohana igice cya 1 ngo uwo jambo yihaye umubiri araza abana natwe. Kristo yari Imana ihoraho. Iyo Mana ihoraho ngo yambara umubiri kugira ngo abone uko apfa. Sinzi ko ibi bintu byumvikana. Haleluya. Yiha umubiri kugira ngo abone uko apfa, kugira ngo urupfu rwiwe aruhindurishe ubusa. Ufise ubushobozi bw'urupfu niwe wamugwanizi. Rero inyungu igira kabiri iva mu mibabaro ya Kristo Yesu ni kuraba ingene ubona umwasi Satani. Kuko inyungu ya kabiri iva mu mibabaro ya Kristo n'ubuzima bw'intsinzi. Yesu ashimwe. Mbega ubuzima bw'intsinzi turabutahura. Amen. Mbega turabaneshwa cyaye turabanesha. Ishengero rya Kristo sirineshwa. Ishengero rya Kristo nirinesha. Amen. Rero tukwiye kugira ibi vyizigiro, tukagira ibi vyizegwa. Yesu ashimwe.
uyu munsi uwari afise ubushobozi bw'urupfu ngo Kristo yamuhinduye ubusa. Uyu munsi twe ntitugwana na Satani, ahubwo twebwe tubayeho ubuzima bw'intsinzi. Kristo niwe yagwanye na Satani. Wewe uyu munsi ntuhamagarirwa kugwana na Satani, uhamagarirwa kubaho ubuzima bw'intsinzi. Haleluya. Mucete Paulo yandikiye Abaroma igice 8 ku murongo wa 35. Mbega turabanesha cyane turabaneshwa? Turashobora gukomera Imana amashi. Turi ishengero ry'abanesha. Haleluya. Abera n'abanesha, abera n'abatsinda, sabatsindwaho ariko n'abatsinda. Paulo yandikiye Abaroma mu gice 8 ku murongo wa 35 avuga ati, ninde azodutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbega n'amarushwa, canye n'ivyago, canye n'uguhamwa, canye n'inzara, canye n'ukwambara ubusa, canye n'ukuba mwirinde, canye n'inkota. Nk'uko handitswe ngo twirirwa twicwa bakuduhora, twageranijwe nk'intama z'intabwa, ariko muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ngo nous sommes plus que vainqueurs. Haleluya. Mu yandi majambo, bene data, nivyo hariho ibitugora. Iyo tuvuze ngo dufise ubuzima bw'intsinzi, suko atabitugora, suko atabiduhagarika, suko atabitubujije amahoro, suko atamibabaro, suko hamwe na hamwe atakubura iki na kiriya. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko Kristo yanesheje. Nico gituma bivuga ngo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Twebwe nitugwana kugira ngo tuneshe, ariko tuzi neza ko mu mibabaro ya Kristo havuyemo ubuzima bw'intsinzi. Mu bihe bikomeye ko Yesu yanesheje, tugendera mu ntsinzi yiwe. Rero ikibazo gihari nuko tugomba kugendera mu ntsinzi yiwacu. Rero iyo ababikunda ko umuntu yogendera mu ntsinzi yiwe, Yesu ntiyari kuza. Yesu yaje kugira ngo tugire intsinzi. Haleluya. Tubeho ubuzima bw'intsinzi. Iyo ababikunda Yesu ntiyari kuza, twari kwigwanira. Ariko dufise uwatugwaniye, dufise uwagiye kuzimu akanesha rupfu na kuzimu, kandi yazutse afise intsinzi. Uyu munsi intsinzi ni ishengero, ni abera. Rero bivuga ngo turushishwaho kunesha, ngo hasanzwe hari intsinzi, tugaca tugendera hejuru y'intsinzi. Rero igihe duhanganwe n'amarushwa, tugahanganwa n'ihamwa, tugahanganwa n'ibihe bigenda bihindagurika, twebwe uko bigenda kose turakubitwa hasi. Ariko ijambo ry'Imana ico ritubwira ngo dutumbere Yesu wenyene, dutumbere Yesu wenyene. Niwe nyanduruko y'ukwizera kwacu, kandi niwe yagusozereye. Rero turushishwaho kunesha n'uwa dukunze. Amen. Rero ubuzima bwawe niwe ubuzima bw'amaganya, niwe mu buzima bwo kuvuga ati mbega ndabigira gute, mbega ninde angwanirira, mbega bigenda gute, mbega ibi bintu zobivamwo gute, mbega bizorangira gute. Oya, turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Ngo Kristo ngaja Satani ngafata, ngaja hehe mu kuzimu. Siko twama turirimba, ngafata Satani amugira gute, aramujajanga, ngafata gahanga agakoza hehe, agakoza hirya no hino, ngarakajajanga, ngara turabiririmba mugabo
si ukubiririmba gusa. Uyu mwami ni umwami aduha intsinzi. Uyu mwami ni umwami turondera akaduha intsinzi. Yesu ashimwe. Mbega hari abamurondeye akabaha intsinzi. Je nibuka ibihe byinshi Yesu yampaye intsinzi. Nibuka ibihe byinshi Kristo yangwaniriye. Nibuka ibihe byinshi Kristo yansanze mu bikomeye arahankura. Haleluya. Rero ibi ishengero ntiribikoresha, ariko Kristo akeneye ko dukoresha ibi bintu. Twirirwa turananirwa tutonaniwe, twirirwa turatsindwa tutotsinzwe. Ntitwagezwe gutsindwa na wa mugwanizi, ariko twagezwe kugira intsinzi ku bikorwa byiwe, kuko hari uwamutsinze, hari uwamunesheje. Rero mwene data, ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Sinzi amakuru wazindukanye, ariko Satani nta bubasha gufise ko, nta bubasha gufise ko. Kenshi ibintu byose ni Satani n'umugwanizi yamagurukiye, ni Satani n'umugwanizi. Ibihe bitandukanye turiko tubona umugwanizi, ariko si igihe cyo kugenda tubona umugwanizi, ni igihe cyo kubona Imana. Ni igihe cyo kubona Imana shengero. Iyo uvyutse wumvise amakuru mabi, mu makuru mabi ni igihe cyo kubona Imana. Haleluya. Igihe ubona ukugwanya, umenya ati burya ko haje undwanya, ni igihe cyo kubona Imana. Igihe vyanse ni igihe cyo kubona Imana. Igihe bikomeye ni igihe cyo kubona Imana. Rero mw'ivyo uri kuracamwo, canye mu byo uzocamwo ejo, canye mu bizokuza ko vyose, ntusubire kuvuga ngo uyu ni Satani. Kirazira kuvuga ngo uyu ni Satani. Vuga ati iki ni igihe cyo kubona Imana. Iki ni igihe cyo gutabagwa. Iki ni igihe cy'uko Imana incira inzira. Rero mu mibabaro ya Kristo havuyemo ubuzima bw'intsinzi. Rero reka umwami wawe akugwanirire. Reka umwami wawe agucire inzira. Reka umwami wawe akugura umuryango wugaye. Reka umwami wawe akugirire neza. Haleluya. Ibi rero birakora. Iyo wabikoresheje birakora. Bisaba gusa yuko ufata riski. Fata riski. Bisaba ko ufata riski. Kuko iyo umwami umuhanze amaso, wemera ibyo abantu badatahura. Haleluya. Yesu ashimwe. Ndibuka igihe kimwe nemeye ko nzoriha ideni ry'imiliyoni 2, atana ahantu nteretse ivyema. Ko uwo nari ndayaheraniye yambwiye ati okay, tugenderere. Ndavyemeye, je sindagukubagura. Tugendere imbere y'umucamanza, unsinyira icete, barakindungikira, baragisikana bakindungikira. Iyo mvire bene da gusinyira imiliyoni 2 mu mezi 2, ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri ukaba yatanze, utayatanze inkurikizi ziranditse. Haleluya. Ndavyemera, mugabo navyemeye nzi ko ngiye ku mavi. Nja ku mavi. Mu mutima nari nzi ko atahoneretse n'ivyema, ariko nja ku mavi. Wa mwami yanesheje, amintsinzi. Amintsinzi. Bisaba gusa kufata riske yo kumwemerera. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya biragoye guheba umuntu aguha rasyo, agutwara mu vyaha utizeye umwami Imana. Kuko ugomba gufata riske yo kuburara 1, 2 canke 3. Ugafata riske yuko wokwirukanwa huba. Ugafata riske yuko wokwambara ubusa. Uwo mwami akigaragaza. Yesu ashimwe. Rero kugira ngo yigaragaze ugomba kwemera gukubitika mu gihe kanaka. None amarushwa nibayavuze, kwambara ubusa nibabivuze, kuba mwirinde nibabivuze, guhamwa nibabivuze,
ariko muri ivyo vyose si muri bimwe na bimwe, muri ivyo vyose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Rero icambere, raba ko Imana iri mu ruhande rwawe. N'iryari Imana iri mu ruhande rwawe, n'igihe vy'ukuri wasubijwe mu bumwe n'Imana biciye mu gikorwa c'urupfu rwa Kristo Yesu. Ikigira kabiri, genda uzi ko uyu mwami yazutse ari umwami w'intsinzi. Haleluya! Ni watuneshereza, ukunesha n'ukwiwe. Haleluya! Rero inyungu igira kabiri dukura mu mibabaro ya Kristo Yesu, twizera ko uyu yakuwe mu isi, agapfa, agahambwa, ariko uyu munsi ni muzima. Yaratsinze, yaranesheje, kandi intsinzi si gwiwe, intsinzi ni gwawe. Gendera mu ntsinzi ya Kristo Yesu. Haleluya! Umureke abikore, kandi umubwira ati Yesu bikore. Burya mu bikomeye nukubwira Yesu ati bikore. Mubwira ati bikore, kandi utegereze abikore, azobikora. Twige kwiga Imana, twige kwitega Imana. Kwitega Imana bene data naravyize kandi nabonye bikora. Kuko kwitega Imana ni ikintu wimenyereza, ni ikintu wimenyereza kigakura. Sino mu bihe vya mbere biragoye kwitega Imana. Yesu ashimwe, biragoye kwitega Imana. Ariko iyo witeze Imana, Imana ntigukoza isoni, Imana ntigutetereza. Haleluya! Ubuzima bw'intsinzi bice mu kwitega uyu Yesu. Amen. Haleluya! Tugiye gusoma igice ca nyuma y'iki gitabo ca Yesaya, igice ca 53. Turahera ku murongo wa 10. Ngo yamara Uhoraho yashimye kumujanjagura, yaramubabaje, azotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ivyaha. Ngazobona uruvyaro rwiwe, ngazoramba, ivyo Uhoraho agomba bizoshitswa neza n'ukuboko kwiwe. Ngabonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe, bizomuhaza. Umushumba wanje agororoka, azotuma benshi baheshwa ubugingo no kumumenya, kandi azokwishirako kugabitanya kwabo. Sinzi ko iki gice mwacumvise caranzwe n'imibabaro gusa yabaye kuri Kristo. Kubera iki? Kubera yivye. Haleluya! Kubera yatukanye, kubera yabeshe. Iki gice kirimo imibabaro ya Kristo, ingene yajanjaguwe, ingene yatawe, ingene yakubiswe, ingene yababajwe, ingene yavumwe, ingene yakubiswa amakofe. Mugabo ngaho hose ngo yarameze nk'umwagazi w'intama ujanwa mw'ibagiro. Ngo yari kuri mission. Burya umuntu ari kuri mission, uzurabe niyo umuciyeko kugira ngo hirya no hino ntibamubone, yemera guheba ivyo gukubitwa no kubabazwa, mugabo akaguma ahantu hamwe kugira ngo ashike ku ntumbero. Yesu rero aha umurongo wa 11 uravuga ngo abonye ibiva mu bise. Ngo Yesu yaragize ibise. Umubabaro yagize ni umubabaro ugereranywa n'ibise. Abagabo ivy'ibise navyo bazi. Twe twakira abana twifotoza gusa, tugaca turungika ifoto mu magroupe. Mugabo uwibise byakubise we ntabarazanzamuka. Yesu yaragize ibise kubera ivyaha. Erega ubu Kristo buhera. Burya utaratahura ibi nturaba wa Kristo. Umukristo nuwatahuye ko Yesu yababaye. Nayo ubundi uri mu bindi, uri muri ekipe, uri ahantu, uri mu mugwi. Mugabo ikigukura mu mugwi kikagushira mu ba Yesu n'ugutahura ko yagize ibise.
kandi bibise ntiyabigize kubwiwe, yabigize kubwawe. Urumva twebwe rero turi mu ishengero, turiyicariye gusa, tuguma urumva ntituzi ibyo ari byo, ariko Yesu yarababaye. Ariko hariho n'abandi bavyumva nk'imigani. Harabaye, ntihabaye. Mbega umwami Yesu burya yaraje nyine araza, yarabayeho. Hari igihe rero ibi bintu tubishira mu ndoto ukabenga bariko baraducapira desi anime n'ibindi n'utuntu tw'udukwavu. Oya, ngo azobona ibiva mu bise. Rero uyu mwami Bibiliya ngo abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza. Yesu ashimwe. Bizomuhaza. Burya urumva ngabonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe. Ijambo ry'Imana yavuga mu gitabo, mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditse na Yohana, igice cya 5:21, murongo wa 11, haratubwira yuko ngo muri Kristo ngo harimo ubugingo, kandi ngo ngaho ubugingo wagomba. Muri Kristo hari iki? Hari ubugingo. Rero icyavuye mu bise by'ubugingo bwa Kristo Yesu n'ubugingo. Inyungu igira gatatu iva mu mibabaro ya Kristo Yesu n'ubugingo. Ubugingo. Ngazobona ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe ngo kandi ibyo bizomuhaza. Yesu yarababaye kugira ngo nyuma y'iyo mibabaro havemo ubugingo, kandi ngo uyu munsi ngo niko guhaga kwiwe. Yesu ashimwe. Igihe Yesu yari kumwe na wa mudamu, wa munyasamariya, mu butumwa bwiza bwa Yesu muri Yohana igice cya 4, Kristo harageze igihe intumwa zimuzanira ibyo kurya, aranga gufungura, arababwira ati mwebwe ntimuzi indya zanje, ni ugukora icyo uwantumye agomba. Rero icyazanye Yesu harimo kugira ngo turonke ubugingo. Haleluya. Yesu ashimwe. Rero iri jambo ry'ubugingo ni ijambo tugomba gutahura mu buryo bwagutse. Turashobora gusoma mu butumwa bwiza bwa Kristo ko bwanditswe na Yohana igice 7, murongo wa 37. Avuga gutse ngo nuko ku munsi uherukira ya minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Yesu ashimwe. Rero iyo turiko turavuga ubugingo, ikintu ca mbere twokumvamwo nuko ngo ni mibereho n'ubuzima. Amen. N'ubuzima. Ngimbizi z'amazi y'ubugingo zizokwama ziburuka ziva mu nda yiwe. Yesu ashimwe. Ngo mu gikorwa, mu mibabaro ya Kristo havuyemo ubuzima. Haleluya. Havuyemo ubuzima. Mwibuke ivyo Yesu yabwiye wa mugore w'umunyasamariya muri Yohana igice cya 4. Yaramubwiye ati, unywa aya mazi azosubira kugira inyota. Ngo yari kamubwira ibijanye n'ubuzima bwiwe. Unywa aya mazi azosubira kugira inyota. Yesu ashimwe. Rero uyu mugore hari ukuntu yarabayeho. Rero ingene yarabayeho,
Yesu abigereranya n'inyota yari afise. Yesu ashimwe. Kuko imibereho y'uyu mudamu yari imibereho y'ibyaha, yari imibereho y'inyota y'ibyaha. Haleluya. Yesu ashimwe. Mugabo amubwira ati unywa amazi nzomuha ntazosubira kugira inyota. Rero ubugingo ikintu cya mbere twumva ni uburyo bwo kubaho, aho muri wewe utangura kubaho uburyo bushasha butandukanye n'ubwo wari kurabaho. Sinzi ko aka kantu kumvikana. Mu mibabaro ya Kristo havuyemo uburyo bushasha bwo kubaho. Ubugingo ni igihe umuntu yumva ahazi, ahagijwe n'ingene, ahagijwe n'ivy'Imana ishaka. Nibwo bugingo. No guhazwa n'inzira nshasha, inzira ya Kristo Yesu, inzira y'ubugingo, ukumvira guhagije. Naho batagutahura bamuvukana ukumva urahaze. Imibereho ya Kristo iraguhagije. Aho uririmba ngo Yesu urampagije, aho uheba kwiba kuko wumva uhagijwe, ugaheba kubesha kuko wumva uhaze. Burya Yesu niyo mazi amara inyota. Haleluya. None umukristo azinuka ibyaha gute? Azinuka inzira mbi gute? Azinuka imibereho mibi gute? N'ubugingo yahawe. Mu butumwa mucete Paulo yandikiye Abaroma murongo muwandika igice cya 10 ku murongo wa 10 havuga ngo umutima ni w'umuntu yizeresha akaronka kugororoka. Mu yandi majambo akazinukwa icaha kugororoka nigihe muri we haza kuzinukwa imibereho inyuranye n'Imana igomba. Aho uzinukwa kwiba, ukazinukwa kubesha, ariko kandi ukazinukwa uzinukijwe. Sinzi ko aka kantu kumvikana. Singiye ngufata ngo ngiye kuzinukwa ubusambanyi, oya, uzinukijwe na Yesu. Ni Yesu aduha kuzinukwa, nibwo bugingo. Haleluya. Yesu ashimwe. Burya igipimo cy'uko wakijijwe uzucikorere. Nukagora abantu ngijipo mubona ibonerana cyane ntibonerana. Wowe baza kwibonerana cyane tabonerana. None muzibonerana burya ntiboneka. Nukagora abantu ngaha nacumuye. Hari igihe umuntu aza kubwira amakosa yakoze kugira umuremeshe, bamubabwira ko bakoze ibyaha. Yesu ashimwe. Uyu munsi wiyevariwe, ikizokwereka yuko by'ukuri uri uwa Kristo Yesu nuko muri wowe uzosangwa warazinutswe, wanga icyaha. Yesu ashimwe. Wanga icyaha. Burya umuntu yama mu byaha uwo si uwa Kristo. Uwa Kristo yanga icyaha, yarazinutswe, yarakizinutswe. Ngo umutima yarizeye, ngo arangije kwizera ngo muri we ahabwa kugororoka, ahabwa kuzinukwa ibya kera. Ubwo rero nibwo bugingo. Ngunyizera imbizi z'amazi y'ubugingo zizokwama zite, ngo muri we hazozamwo guhazwa. Guhazwa n'ubugombe bw'Imana. Naho wowe uburaye ukumva urahazi, naho wowe wabeshewe ukumva uratekanye, naho wowe wabwiwe nabi ukumva uratekanye, ahubwo bikagwa kuraba ko wokuramo icigwa. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Ikindi twokura mu iri jambo ubugingo ni Yohana igice cya 3 murongo wa 16. Aravuga ngo umwizera wese ahabwa iki? Nuwo ngo mu bise bya Kristo havuyemo ubugingo urabana n'iyi mibereho, ariko haravuyemo ubuzima bw'ibihe bidashira. N'ubu bugingo bw'umwizera wese ngo ntazapfe rubi, ariko azahabwa ubugingo. Haleluya.
ubuzima bw'abizera n'ubuzima budashira. Yesu nashimwe. N'ubuzima nta kibuheza, nta kibuheza. Mbega niki cyo bumara? Nta kibumara. Nibumagwa n'ibibazo, nibumagwa n'indwara, nibumagwa n'ubukene, nibumagwa no kuburara, nibumagwa no kutemegwa, ariko n'ubuzima budashira, ubuzima tuzobaho ibihe byose. Haleluya. Rero bene data, umunezero wa Yesu n'ubuzima turiko turabaho, birivuga ngo azohazwa n'ibiva mu bise, ngo urupfu rwiwe rugereranywa n'ibise. Nuvuga ngo mu mibabaro ya Kristo havuyemwo kwemegwa n'Imana. Umuntu ari muri Kristo Yesu n'umuntu ari kumwe n'Imana. Ikigira kabiri, n'umuntu afise ubuzima bw'intsinzi. Si ugenda aneshwa n'ibyo turiko turahura navyo, ariko ni ugenda araba Yesu, Yesu agakora itangaza. Yesu ashimwe. Ikindi, umuntu ngo mu mibabaro ya Kristo havuyemo ubugingo, aho twumva duhaze, ukumva inyota yaraheze. Yesu ashimwe. Rero dukomere umwami wacu amashi. Twongere tuvyaguruke kugira ngo dushime Imana. Haleluya. Turanezerewe mu mibabaro ya Kristo, hari inyungu zikomeye cyane. Turanezerewe rero tuzifate, mibabaro ya Kristo, tuzigendere. Rero tuzifate, tuzichakire, tuzigendere. Arandondera sana nanijwe n'ibyaha, ashira kubitu ajana mu abamarayika be, abamarayika biwe baririmbira warukundo wa
harakomeye cyane ngo Imana yaduhaye Yesu ngo izotugabirira byose kuri we. Ndagusengera mwene data, wakire, haleluya, wakire inyishu y'ikibazo cyawe, ngo azotugabirira byose kuri we. Yesu ashimwe. Mu mibabaro ya Kristo havuyemo inyishu z'ikibazo cyose. Ntugire ubwoba, ariko umuhanga amaso, wakire igitangaza cyawe, wakire kubohoka, wakire gukira, wakire umwidegenjo. Bene data, amagara meza turayakira muri Kristo Yesu. Urayakira ukayatura hejuru y'ubuzima bwawe, ukayagenderamo. Intsinzi turayakira tukayivuga mu bihe bitandukanye, umwami Yesu akigaragaza. Tumukomere amashyi menshi. Haleluya, amen, amen.